Inshuti bagenzi muriko murankurikira ndabahaye mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye. Reka tuganire no munsi kucerekeye urukundo. Harya waruzi yuko kenshi umuntu agukunda ari uko afise ico akuronderamo. Kenshi nta muntu azokubesha ngo umuntu arakunda umuntu atanyungu amubonamo, kuko dufate nko mu ishuri iyo umwigisha akunda umunyeshuri akenshi amukunda kubera afise amanota meza mu cigwa yigisha. Hama duze gatoya ugasanga abakundana bagira kugira babane, kenshi amukunda kuko abona ari ikintu yomufashamo mu rugo. Ni ukuvuga rero yuko umuntu abona yuko wataco yomumarira ntiyokwirirwa aramukunda. Vyumvikana rero yuko mu buzima busanzwe ata muntu akundira umuntu gusa kenshi, kuko urukundo Bibiliya itubwira siko abantu kenshi dukundana, kuko Bibiliya bivuga yuko urukundo rutarondera ivyago, rutarondera inyungu, rwihangana, rugira neza. Ariko akenshi naho wovuga nk'abantu b'abarongozi akenshi bakunda abanyagihugu kubera babaha amajwi, kubera babubaha, kubera nabo nyene babakunda, ariko ni kugira ngo babe bavuga bati arikunda umuntu agaca yikundira mu wundi akakubwira yuko agukunda, ariko ahanini cane nuko nawe ababona yuko hariho ikintu uzomumarira. Nta muntu rero ashobora gukundira umuntu gusa atari umuntu yamenye Imana, kuko iyo umuntu yamenye Imana arashobora gukunda umuntu avuga ati ubu niko ninakora iki kintu kubera uyu muntu Imana izompemba. Akenshi rero nta muntu akunda nkuko nabibabwiye adafise ico akundiye umuntu. Murabona nk'abantu bakunda imipira y'amaguru, nuko abakunda umupira agaca akunda umukinyi, uwo mukinyi ntaba amukunda kubera kumukunda gusa, aba amukunda kubera iyo kipe yiwe. Nico gituma rero ata muntu twovuga yuko akundira umuntu gusa. Nejo bude ntagira umuntu azokubesha ngo ari umuntu akundira umuntu gusa. No kuvuga rero kiretse umuntu w'Imana. Ariko reka tugende no mu bantu b'Imana. Kenshi n'umupasiteri akunze abakristo canke umupatiri, hari igihe abakunze amashikanwa bazana canke ivya bigira 10 akavuga ati ishengero ry'Imana ndabakunda, akabakunda kubera ibikorwa basanzwe nabo bakora. Nk'ubuye nk'abakristo bamaze nk'amezi 2 batariko batanga amashikanwa canke badatanga ibigira 10, uwo mupasiteri ntiyo bakibakunda. Yoraba ibyabaye akibaza ati byagenze gute, ugasanga no kubankana abanza, ariko kubera bashobora kuba bashoboye kuba bomufasha, nico gituma abakunda. Bibiliya rero tubwira yuko amashikanwa n'ibigira 10 vyinshi bifasha kugira ngo abantu b'inyambukira n'abantu b'imfuvyi n'abapfakazi bashobore kubaho. Ariko hano muri Afrika kenshi usanga ahubwo abo bantu aribo batanga amashikanwa n'ibigira 10 vyinshi kugira ngo barabe ko Imana yobagirira neza ikabakura mu vyimviro biba bariho. Rero nk'umupasiteri rero abakunze n'abakunze abakunze cane cane nk'ibintu bamufasha bashobora kuba babeshejeho iryo shengero. Rero si ndiko mvuga ngo nukurigwanya, ariko ndiko nababwira nti ukunda umuntu utarafise ikintu umuzigako. Ubwo rukundo ijambo ry'Imana ritubwira rutarondera ivyago. Rero gerageza rero ukunda umuntu utavuga ngo ejo azompa ibi, ejo azompa akazi, ejo azombera umugore, kunda umuntu kubera umukunda, kubera ikirema c'umuntu c'Imana. Ureke gukunda ushize imbere inyungu, niko rukundo nyako. Rero ndabasezeye naho muri video y'itaha. Murakoze.